Haguruka. Tugende. Mucyo mwana wa mama. Saba. Ibyo bibazo byawe urimo. Ni nyinshi ukwiye kwishyura. Ariko niwishyurwa utunyibuke nk'umugenzi. N'intoki. Sabwe. Waba uvugishijwe kuko ni benshi banyatura kubwiza atunga bwanjye, ariko sindabubona kandi simoni ntango n'iherezo, simoni imbere n'inyuma, byose ndabibona nk'indoto. Ariko reka ndabyizere kuko umugenzi wanje wa hafi nacecene kuri ukana gacimbira iwacu wambaye hafi. Sawa. Neza ni ya bordero yakagana komande nawe utora. Hama merci beaucoup. Karibu kandi wacu. Sasa. Yes. Allo patron Mucho. Yego ni sawa. Jena namaze kugera kuri biri wawe. Ndahanze. Sindiko ndababona. Ah, sawa sawa. Ndinga hanze kuri baba. Wow, boss Nata. Mon ami, Mucho. ça va? Uraka. Nurugi bana gusa boss Mucho. Mukuru wanje. Urasana amafaranga. Oh. Je kira ya facture yanyu. Haba nashaka nuko mushobora kuca munyongera akandi komande. Gusa mutubabarire cyane kuba twaragize karutari gatoya hari kumva z'ibitoro. Frere wanje.
ntugire ikibazo. Buke shikana umusiba ku mugezi. Ibintu bizogenda neza, ibitoro bizoboneka, ibintu byose bizogenda neza, sivyo? Yego. Steve? Steve, usanzwe ukurikirana komande y'abantu? Ira rero umukozi wese zishoboka. No musi komande ira rero. Ushaka kwitora. Okay? Senga tuka. Murakoze cyane. Fresh. Reka dukora akazi. Twakazi nibwo butumwa bwacu. Icyo kinezera gukorana na mwebwe. Muratugire gute? Nuko nyene. Bonjour. Ça va? Ah, ok. Beso Krete ndakubaza. Akazi kariko kagenda gute? Akazi kagenda gute? Akazi kagenda neza deje. Naho watambura gahazi. Gahazi? Agahazi mu bijanye n'iki? Ushatse kuvuga iki? Kubera ko amakomande atari karagenda neza nk'uko tuvyifuza. Oh. Uri umukozi mwiza cyane. Kubera ko utahura abusanse iri mu kazi kawe. Genda wibandaniriza akazi kawe. Subira mu bikorwa byawe. Ok, merci Deje. Bonjour Deje. Bonjour, ça va? Ça va bien? Oh, mucho. Oui. Karibu gatebe. Merci Deje. Mbe mucho. Akazi kariko karagenda gute? Deje. Akazi kagenda neza cyane. Hama. Twari dusindiye ryaso. Wow! Uri umukozi mwiza cyane. Umukozi ni nka wewe. Mbere guhera uno munsi ngiye kukongereza umushahara. Merci. Kurikirana ibikorwa byose bya company n'abakozi bose bakurikirana. Merci Deje. Merci cyane. Allô? Hama. Allô? Ahubwo tutora urugendo complete izo dokima. Ama ngaho harimo dossier. Yego. Merci beaucoup. Hariho dossier nkeneye ko complete neza ngaho. Genda uzi complete ni warangiza utungarukane.
Okay, merci. Sawa, sawa. Merci. Okay. Murakoze mwese. Hanyuma tuvugane ku bintu bijyanye n'akazi. Uko muranyuma? Umuntu wese amenye icyamuzanye ngaha. Okay? Karakazi. Nibaze ngaha nta n'umwe yazanye n'uwundi. Mwese yarizanye. Nkuko mudasanga ibibazo byanyu mwese, sibyo? Igisabwa ngaha rero ni ugukora cyane kandi mubisize umutima mwiza. Muranyumva? Kanatsinda ushaka umubiri abirakuye. Nigisubiriye muteze gukoresha indero nyinshi mukuru na cyane cyane kugira indero nyinshi. Okay? Kumukiriye umukwe. Yiba twabihurije. Oh, okay. Musubire kuba bwana. Stacey. Umeze neza? Steve. Jima urabizi? Okay. Mbili ndabwira ikintu. Iyi kosa nabonye isubiye kuba ngaha. Dushinda birukana. Aha ni ku kazi. Hasa no ufitiye. Babwiyeho ngara hano kuza gucyekanira ngaha. Hoteli muzi yote. Mumiye ko kazi ari ubuzima bwawe. Kandi ndoza kumenya kano uko karakazi mutari karibu. Okay? Mubane byo mushaka byose mukuri mushaka. Mubane imirimo yanyu. Genda. Chef. Bonjour. Bonjour, il est bien. Ouais, non, ça va. Il est good. Ça va. Okay. La legge è simile a locale. Oh. Vedi la propria sorella di tanto. Okay. Merci.
icyo ndagukundira urakunda akazi kawe kandi ukitaho rwose. Nibisanzwe kandi baca umugani mu kirundi ati ushaka umubira birakura. Okay. Uretse ko nawe mwe niba topfa ibibazo yabaye yashawe n'ubutahura uretse ko umuco yari usanga na Steve abasangana buri Steve yashaye yaraje ukati ndamuramutsa nk'ibisanzwe umuco yinjira dusanga turiko turayambira ati cyabaye ubwo ndakubaje we na Steve murakundana. Wiya jana Steve nitukundanye n'uja brage tu nyene bisanje None mugira ibintu nk'ibyo ku kazi gute? Urazi ko ngaho ari ku kazi si mu hotel? shusho ndabizi ariko Steve yaransanze ku kazi nja mu byo kumuramutsa umuco wacu arinjira. Mama urabe neza kandi niwe wo kwisubiraho kubera ko urya niyo yagutesha akazi ntacazo kumarira nta kandi kazi azoko. Wese ndabizi gusa Shamu cano mwana mwiza kubera ko iyo aza kuba yundi yari guca twirukana gusa yari yaduhamagaye muri biro araduhanura gusa nyine acatubwira ko bijyana iryo kosa ntiryongera gusubira tuzoca twirukana ku kazi. Sawa urumva ni wowe kwihanura hamugende kandi umuvye Steve iyo mikino yanyu mwijana handi apana ku kazi. Shukura ko Jana Steve dakundanye ahubwo Steve nzomiyama maze asubire kandi kunsanga ku kazi kubera ko mbona nzavumbura akazi kanje kandi nakundi ko nabigenza. Okay mabuti tugendere dusubire mu kazi mwanya wawe. Sawa merci. Sawa shayi si komando yawe nziza umpaye naze kuzabandanya mama. Okay dusubire rero mu kazi amasaha yageze. Sawa merci. Pichon none imyaka myinshi kujya mu gojirikana inama wapi man jiba sikuvugishwe zewa kandi Christian wa munyabujumbura Ndiko ndicungira ngaho ibiti bya hano kugira ngaha man abanyabujumbura ni ibisose bikira zeoza Ikiri ngaga none babu ndabaye ibiti ushaka ibiti byanga Ngiye mu bishemwe nzi wa je ndiko cunga ibiti ngaha man b'abanyabujumbura None ndabaho umwose nta kibiriti bisiga ubwo barazana ubushwambara kwanza wewe wavuye bujumbura uzino ino waruzi bino kuje kugira iki mwaona ngo ni ruguru ngo nitwo kukwere mzee wangu nanje navuga igiswahili bamuza mudukangisha mu by'ibiswahili ngaho kuraduka cyangwa reka kwiruka iki nta n'inyotsa nazana ishinga yambika udushwambara gusa wewe no munsi ugiye uzuragura imyotsi wavyumvise none notse ndabaye imyotsi n'ibiriti bise imyotsi batari uko kwanza agiye kujaho condition duhuye ucora nzayikira ki uravyumva bakitwa gute umupanga atari uko cyanze kiwanyu tuzokuraho